Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane ko aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politiki, yose turayakusanya amaze tukabaha ido n'ido. Mbere yuko dutangura aya makuru yacu munkundire mbashikirize ingingo nkuru amakuru yacu agiye kwibandaho. Turabwira ko umushikiranganji Martin Niteretse yategetse ko akaburi ko mu Kanyosha gasubizwa ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura. Hari byinshi twabateguriye kuri ino nkuru turaza kubashikiriza mw'ido n'ido ry'aya makuru. Turaza kubabwira kandi ko hari umunyagihugu yakora mu nama nkenguzamateka yari yanyurujwe, ariko uyu munsi akaba yabonetse kubera twakomeje kumutabariza. Turaza no kubabwira aho yarari, muraza kubishikirizwa nanone muri ano makuru twabateguriye. Nizere ko wowe kurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wamaze guvyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Tatevye rero amakuru yacu tatangurire ku ntwaro ibereye. Umushikiranganji Martin Niteretse yategetse ko akaburiburi ko mu Kanyosha gasubizwa ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura, nk'uko biri mu rwandiko rwateweko umukono n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse kuva kuri uyu wa kane Ndamukiza umwaka wa 2023. Kaburi kari muri zone Kanyosha muri komine Muha, kari karahawe bidaciye mu mategeko umunyamahanga yitwa Nyundu Masayi, kakaba karasubijwe mu minwe y'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura. Umushikiranganji Martin Niteretse akaba amenyesha ko mu matohoza yimbitse bakoranye n'abahora bajejwe intwaro ngaho mu Kanyosha basanze ingingo iri mu itegeko nomero 530/222 kabu 2023 yo kuwa 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 yari yafashwe n'abajejwe intwaro ijanye no kwegurira burundu ico kibanza. Uwo munyamahanga yafashwe bafatiye ku vyemezo bitari byo. Ko bibutsa ko ico kibazo c'akaburi abenegihugu bo muri zone Kanyosha bari bamaze igihe bagishikiriza abajejwe intwaro bo ku ngero zitandukanye. Mu kwezi kwa Ruhuma umwaka wa 2023 ico kibazo bakaba bari bagishikirije umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca, aho yari yabamenyesheje ko ico kibazo azogikurikirana agakora amatohoza yimbitse. Amakuru yacu tabandanirize kuri aya ari kuvuga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara ya Gitega. Shirahamwe OMS rijejwe amagara y'abantu kw'isi ryahaye ingabire igizwe n'ibitanda hamwe n'ibindi bikoresho byo kwa muganga, ibitaro polyclinique Umugiraneza byo mu Kibimbi kuri uyu wa 12 Ndamukiza umwaka wa 2023. Utambukanye umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aserukira imbere y'amategeko Foundation Umugiraneza ibyo bitaro bisanzwe bikurikira, yashimye iyo ngabire amenyesha ko ibyo bikoresho bizosahiriza mu kwakira neza abitura ibyo bitaro. Amakuru yacu nanone tuyabandanirize mu makuru ari kuvugwa mu mugambwe CNDD FDD. Mpanda abakenyerarugamba bahurikiye mu mugambwe CNDD FDD muri komine Mpanda bahamagarirwa gukomeza umutima w'urukundo no gushigikirana haba mu byiza no mu bibi, nk'uko igihugu camye kirangwa n'umutima n'urukundo. Ibyo byashikirijwe na Solange Nkurikiye asanzwe arongoye umuhari w'abakenyerarugamba muri komine Mpanda, aho ku muhingamo wo kuri uyu wa 12 Ndamukiza umwaka wa 2023 ari kumwe n'abafashanya ico gikorwa mu mazoni ndetse no ku mitumba bari baramutse bagendera usanzwe arongoye umuhari w'abakenyerarugamba ku mutumba wa Rugege Ndikumana Sofia aheruka kubura ikibondo ciwe. Bakaba bari bagiye bamushiriye ibitekwa hamwe n'akabahasha.
bari twabibabwiye mu ntango z'aya amakuru yacu tuyasozerere kuri kano gakuru keza kariko karavuga cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Igipolisi caraye cemeye ko arico gifise Janvier Ngendakuriyo. Ifatwa rya Janvier Ngendakuriyo hirya h'ejo ku mugoroba wa 11 Ndamukiza umwaka wa 2023 ryari riteye ubwoba. Ryakozwe uko bigenda iyo abantu banyurujwe. Abantu bafise inkoho binjiye iwe isaha 12 n'igice z'umugoroba. Binjira mu kabotiki agerageza kwigwanira arananirwa, baca baja kumwinjiza mu modoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota Probox yari ifise ibiyo bitabona. Abamufashe ntibamweretse umutahe wo kumufata, ntibamubwiye icaha yagirizwa, ntibivuze kandi ntibavuze iyo bamujanye. Abiwe basigaye baratabaza batazi iyo bata umutwe. Janvier Ngendakuriyo ni umunywanyi wa CNDD-FDD ava mu ntara ya Kayanza. Asanzwe kandi afise ubucuti bukomeye n'umuryango wa General Silas Ntigurirwa, umwe mu bihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Janvier Ngendakuriyo yahora akora mu nama nshinguzamateka aho yari ajejwe inyubako n'ibikoresho. Ubwa mbere yafatwa nk'umwishikira wa Geras Daniel Ndabirabe arongoye inama nshinguzamateka, ariko mu minsi iheze Janvier yarakuwe nabi yagirizwa imashini yahaswe gusha be no kumena amabanga ajanye n'inyubako baherutse kubaka mu nama nshingamateka. Imigenderanire yari isigaye ari mibi cane ku buryo Janvier Ngendakuriyo yageze aho atabaza umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ifatwa ryiwe ryari rimeze nk'iry'abatari bakeya banyurujwe bakaburwa irengero. Abiwe baranyarukije kumutabariza. Hano kuri Mboneshakure twaramutabarije. N'abandi baranditse ejo ku zindi mbuga barashira ahabona ikibazo Janvier Ngendakuriyo afitaniye na Geras Daniel Ndabirabe. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati n'umutekano bwaraye bwemeje buciye ku rubuga rwabo rwa Twitter ko Janvier Ngendakuriyo yafashwe n'igipolisi mu nzira y'amatohoza ku byaha akekwako. Ubwo butumwa bwatumye abiwe biruhutsa kubera batari bazi iyo yajanywe. Ubu nta bwoba bwo kwicwa tugifise. Hasigaye ikibazo c'ubutungane. Urubuga rwasohoye inkuru rw'igipolisi, aho bica bisigura ko yafashwe n'urwego rw'igendereza. Igipolisi nticahora cishura iyo dutabarije abantu kiretse gake iyo gishaka kudutuka no kutwambika ibara. Ntawutoshima kumva ko Janvier Ngendakuriyo akiri muzima. Kumutabariza kare cane kumbure n'ubucuti afitaniye n'abakuru biri mu byamukijije ku buryo iperereza ryemera kuvuga ko rimufise hakiri kare. Ni intambwe ya mbere nziza. Twipfuza ko babandanya gutyo iyo hari umwana w'igihugu atabarijwe igipolisi kikishura. Intambwe ya kabiri ikenewe nuko gufata abantu byofata inzira itegekanijwe n'amategeko, abantu ntibaze barafatwa nk'abanyurujwe. Gukurikirana umurundi wiketswe ko icaha birasanzwe, kumufata birasanzwe, kumutwara nk'unyurujwe ntibisanzwe. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utarapyonda kuri sabone ko wapyondaho kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza murasabwa kuyatega yombi kuko abahishe byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.